Nyiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye. Ubwenge, ubwiza n'akaranga nivyo biranga umwigeme w'umurundikazi. Mbega mwari muzi yuko umwigeme w'umurundikazi afise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'isi yose. Nitekana ntaryo mboneho akaryo ko kubatumira mu kiganiro Imboneza Talk Show, aho tuzoba turi kumwe na Dieudonné Nahimana, Ange Muyubira na Miss Burundi 2017, Annie Bernice na Miss Burundi 2021, Livia Tiana Iteka na Miss Ngoma 2020, Niyera Anne na Dative Uwimana ariwe Miss Popularité Miss Burundi 2021. Tukazoba turi kumwe kandi na DNF Band na Tetero Lorette, wa muririmvyikazi dukunda cyane. Kaze mwese mu kiganiro Imboneza Talk Show dukunda cyane. Okay, uyu munsi ndibaza ko tudataha, murabona yuko hari abantu benshi batararirimba, uyu munsi baza gufata umwanya wo kuririmba. Usanzwe uririmba? Bon, ego. Ah bon? Urimba he? Ego, ni chorale kuri église. Abantu mu misi bose muri no myaka, no muri chorale gusa. Ego. Usengera muri église. Sengera kuri Truth Revealed Ministries. Ishengero ryo kuri guhishuwe. Okay. Ego, kuri mu Gasekebuye, Salle Ebenezer. Okay. Voilà, matobarira twasanze ibintu byo kwa Mungu biragoye, hari tapi rouge tutashoye kuronka. Mugabo twari muri gahunda muri programme. Tapis bleu, donc ça va. Okay, na bleu ni sawa. Ego, cyane gose. D'accord. Okay, niteka kwakira umuntu watowe mu gihugu cyose guserukira igihugu nko ariko abivuga nka Miss, twagomba utwibwire witwa nde, hari kintu twasanze benshi bahuje nga hari umwe atakivuze nawe nyene ari umuhererezi mugabo ntakivuga. Mugabo bagira bavuga bati bamwe n'abaherereza abandi, wewe nawe muvukana muri bangahe, witwa ngwiki si de suite. Okay, nitwa Iteka Livia Tiana, hanyuma ndi umwana wa kabiri mu bana batatu, sindi umuhererezi. Nibaza kari. Okay. Muhira ni he, wavukiye hehe, wakuriye hehe? Okay, navukiye mu Ngagara i Bujumbura, hanyuma turimuka ariho ubu dusanzwe tuba mu Gasekebuye. Okay, d'accord. Hanyuma cette fois-ci wagiye muri Miss userukira iyihe nta? Nagiye nserukira Bujumbura mere nyene aho mvukira. Aho mvuka, d'accord. Nturi kuramuraba ujya ko ari muri juriro cyangwa mutinyi? Okay, d'accord. Oya, mbere twaje turatera inkuru. Okay. Alors, cette fois-ci kintu cyonyine gusa nagomba kugaruka ko ukiri umwana mutoyi, indoto yawe ariyo gushika kuki, ariyo kubiki mu buzima? Nk'umwana wese, umwana mutonya aragira ibintu byinshi mu akireka arakura aragira indoto nyinshi zitandukanye. Donc natanguye nshaka kuba umuganga, mu nyuma nshaka kwiga droit, mu nyuma ndateba ndabivamo nshaka kwiga entrepreneuriat. Arivyo ubu nsanzwe niga, bon bishaka kujana navyo ni business administration. Ego. Bacha umunyeshuri rero? Ego, ndi umunyeshuri. Wiga mu wakangahe he? Niga mwaka wa mbere kuri université BIU, Bujumbura International University. D'accord. Cette fois-ci mu bintu byo wagira urakora umwana cyangwa ukura, ibintu bakunda abantu bashaka kuvuga bati hari abantu usanga byo nakunda gutamba kuri scene cyangwa iki, wewe ikintu wisanga uri kurakunda gukora ni ikintu guteka, ni gucapa architect cyangwa ni kuririmba, ni kihe kintu cyane kiza kenshi mu buto bwawe uri kurakora? Genda umwana yakuze akubagana, sinakubaganye cyane. Okay. Gusa kwa MC mukuru wanje w'umuhungu niwe narabirako byose. Bisigura ko namwe wa mwana akunda kuja gukina ibintu imipira, amakinga, imikino yose y'abahungu. Ego vraiment ndayishoboye. Okay. Hanyuma ibintu nasanga kenshi ndiko nakora biravana, hariho imyaka nagezemwo sanga ncapa kandi nari ndabishobora cyane gose. Sinakalka mugabo narashobora kubona narabira ku ma bande dessinée. Nafata nk'iyo image nkayigumako, apana gukalka, juste ndiko ndayiraba kandi nkashobora reproduire la même chose, la même photo, la même image. Hanyuma mu nyuma ndateba ndakunda gutamba,
ego natamvye ndibuka ko natamvye ikirundi muri primaire yari juste des fêtes yaba à la fin yego kwishuri juste à la fin de l'année hanyuma nkaja mu mantu zenya ama groupe yo gutamba ikirundi mu mandaja muri secondaire la même chose ndabanda ntamba ma kermesse you know kwita ma kermesse ishuri organize misi yose umwaka giruhere hanyuma no muri ngira mpeze kuri SOS onahereje naho nyene nayo bandanije mu mandaja no compétition il magnifique Kirundi toujours non natevye ndaja muri danse moderne okay hanyuma turaja no ma compétition aba organisé par différentes écoles ego hanyuma nabonye muri bya Miss Magic no gutamba ego twagize ibintu byo gutamba ikirundi amatamba ikirundi ninde yabigisha Anaïs hamwe na Miss Sheila yarigeze kuba ari umukandidate okay muri Miss Burundi wala aho urumva rusanzwe we risanga we mu gutamba bon en tout cas ntivyangora cyane naratwagwa nyene bien ugashobora gutamba ego est-ce que uribuka projet yiwe muri Miss Burundi nkaco kimwe ni plus ou moins c'était quoi projet bon bihuriranye nuko twaba interview tutandukanye donc nari interview Dative d'accord muri demi finale hama nawe ndamu interview muri finale donc nico gituma projet yabo ndayazi ariko yagomba guteza imbere la fibre donc la femme burundaise et mugabo beaucoup plus muri leadership kandi amupusa yuko yova novuga yotinyuka akagaragaza ico ashobora hama nibuka yuko yariko aravuga abadamu bamwinspire aba mentor abadamu batandukanye reka tsinda kimubaza ico nyene donc bon uri muri domaine ushaka kwintesa muri domaine ya leadership est-ce que effectivement nabahe bantu bakwinspira iyo projet yawe yashaka gukora iki est-ce que ifise intumbero yo gufasha mu bijyanye na leadership gute abigeme? Ok, alors mon projet c'est une jeune fille burundaise dans la peau d'un leader. Igituma nayisoko nishobora kuri ico kibazo ni kwa ko turafise des femmes kandi bakuze même pana cyane gose bari très âgés oyaha ariko bafise ahantu bashitse donc des leaders batwa des entreprises bafise ibintu byinshi bitandukanye bafite des décisions au niveau national donc ahantu henshi hanyuma hakaba hariho n'undi mugwi w'abadamu aba leader kubera ko sinofata yuko les leaders ari bajya bonyene tuguma tubona imbere y'amatelevision tuguma tubona un peu partout mugabo ni wa mudamu wese wa mwigeme wese afise ahantu hari ataramenyekana peut-être atararonka iryo bako ryo gushobora guhagarara aho uwo wundi ahagaze hanyuma agafatwa mu mugongo nawe nyene agashika kuri ico kintu hanyuma undi mugwi wa gatatu nabandi bigeme badafise nuga gote batarashobora gutinyuka nko mwavuze kugira bashobore gushika yaba kuri iyo ntambwe ya mbere yaba ba jeune femme bien des grandes femmes batarashika ahantu bari baje imbere y'abantu bagaserukira abandi bagaserukira ivyo batwara n'ivyo basanzwe bakora hama bakaba n'uwo wundi mugwi w'abadamu bafise ahantu bageze donc ni catégorie y'abadamu canke abakobwa abigeme batatu novuga yuko projet yanje igamije. Est-ce que mu bandi bantu ba leader kwisi canke hariho amazina tuzi uvuga uti uyu muntu kameme ndavye ivyo akora aranyespira canke ari mu Burundi canke handi hantu muri iyo domaine ya leadership? Ikindi ca kabiri nuko quand on parle de leadership on parle de valeurs. Dans le domaine, on va le domaine bandimo kenshi. Est-ce que on va kuba mu minsi bigupermettre gupromotinga ama valeur ari positive ama valeur nahe ma valeur ngenderwa ko ibintu uti ibi nivyo bintu nifuza ko twoha ugwaruka cyane abakobwa bihinduka ama valeur bagendera hanini kugira umenya ama valeur ugwaruka ushobora kuruha utangura kumenya ico rubuze nibaza yuko mu byo turubuze turabuze ikintu no kwita gutinyuka muga gutinyuka kumeze gute hariho abatinyuka bikiri muri bo mugabo badafise ababashigikira donc agasanga baracari bloqué n'ico kintu mugabo hakaba n'abandi
ukuntu bakuze batemererwa mu mutwe gukura ngo bashobore kwiyumvira gushika kure. Donc les valeurs novuga nuko hagara gushira amanga. Ça c'est ni kintu novuga nti gikomeye kubera ko d'après tout ni ibintu bizotangura uzotegezwa kuguma uhagaze kwemera ukavuga ça c'est je tente le tout pour le tout. Hanyuma ikindi ni l'amour kubera ko niyo namashira imbere. Ego l'amour nyene yo kwikunda mugabo aussi l'amour envers quelqu'un d'autre. Ariho bizotuma kwa gufashanya hagati yacu gukura. Donc l'amour no gutinyuka ugashobora guhagarara, confidence, self confidence, ego. Alors uriko afasha umuntu nk'uyu ariko avuga ati bon wewe nabahe ba leader bakwinspira. D'abord iyo turi kumwe muri talk show n'ubumenyi ushaka kubaza utubwire ama occasion warose kubana n'abantu bakomeye bafise influence muri inosi. Zishaka kuvuga abo bakwinspire mugabo ni bande mumaze kuhura mukaganira bagize impact kuri isi ushobora kumankuraja yuko igihe iyo bari koraje son rôle ushobora guhura n'abantu bashobora kugira influence. Est-ce que abantu bari tuzi bari important mwarahuye makade kanaka wabigiye kwiki ikihe kintu wo muhanura kugira ngo ashobore gushika kuri iyo niveau? Je ngenda mwishure ntamubwira abo twahuye kuko ari we canke uyundi wese yo hava yiyumvira ati okay none nanje ntano sakajya ho guhura n'ujya mu no kuvuga ko nta kazoza c'est fini pour moi. Ariko ndafise igituma ndakibaza jensistako kuko hari abantu hari ibintu twibaza ko bidashoboka mu Burundi cyangwa mu Burundi kazi ari amamiliyo yovuga uti okay ahantu naho ni ukwimvira binini byo ntibizova bikunze mugasanga cyo iruhande y'umuntu byakunze naho banze ukishura uko rero babishuze kubishura mugabo ufise ama example duha biratanga intege. Bon novuga hariho umudamu twahuye reka mvuga ahantu basi mwisi ku Barundi bakunda ku naronse bakwe ryo kugenda kuvuga Harvard University. Hariho conference hanyuma duhuriraho n'umugore w'umwigisha niwe narashimye kumuyagisha yako yigisha kugabo nabivuze byoroshe kandi n'ubenga abantu siho bari. Harvard University muramaze kuyumva ni abategetsi bakomakomeye benshi kwisi bagize cette fois-ci numva yagiye kuvuga kugira bamwumvirize umva njanywe n'utugenegene reka tubyoroshe tubivuge neza. Okay ahamza je ego au fait ndumva neza muri ko mashaka kubaza kuko hari igihe tutibaza ko hari ahantu dushobora gushika hari abantu dushobora guhura kandi birashoboka kandi inzira itujana nuko nyene nkuko ndabivuze najayo n'inzira y'utugenegene artisana niyo yanshikanye aho hantu. Ariko reka ngaruke gatonyi kuri ibi muri ko murabaza kuko sinoshaka yuko umuntu nashatse un peu kuvuga ikintu kiri hejuru mwasi sinoshaka umuntu wundi ariko arumviriza yavuga ati nanje nashitse hariya sino wampuye n'abandi. Ariko sinza kukureka ni muri bavyumvira aza kubivuga ati aza kwivuga c'est important biri hejuru turakira kuvyumva tugira ko biratera intege siko atari kuri bishima n'ivyo tugusavye n'ivya biri hora bivuga c'est important. Okay mu nkundire sindabivuga murakoze. D'accord kuko biragoye ngiye nibuka 2000 ngene yasikiriye ndago no hava mvuga ibindi. Okay ntacyo ego ariko cyo nashaka kuvuga nuko hari abantu benshi banyeспira ntora kuri YouTube twavutse ibihe byiza novuga ntumuntu wari wo wese umujene wari wo wese ari uri muri architecture ari muri kwa narabe abandi banashobora kumviriza bari muri ico gisata agira ica bigiyeko abandi ba leader ashobora kumviriza agira ica bigiyeko kandi ntuyigira kuri umwe gusa. Urashobora gufata ugasanga ikintu kimwe ku mudamu ari agaragara aboneka hakaba uyundi nkuko wabivuze muri kategori ya kabiri utabona cyane hakaba uyundi ari muri film ushobora nawe bari fiction ugira ico wigirako igikomeye nuko umuntu agenda azariyubaka ugasanga wewe nyene warigize akapuze wowe nyene umuntu yari yubatse. Donc ico nico numva no shaka kuvuga nti umuntu ntiyibaze ngo
kubera adashobora gushikira abantu abaca nk'abandi ko atakira hari ikintu yavuze Livia nibuka yavuze ngo riri ku mutima ragani riri ku mutima bihurirana ko twari tuhamye turamuvuga tuko turavuga ingene abarundi kazi hajya abashinga ntahe baba bariko bafise aho bashashe barakunda kuvuga ngo barajuhanye donc urubanza yego sinzwe bakivuga mu kirundi bon sinza ko rukurazi ntahe no gufata umwanya bakavuga ati bonke voilà yego hanyuma rero baca batubwira ati burya igituma bakunda kubigira bayubwira basubire muhira baje gusubira kubaza abakenyezi kuvuga abakenyezi baba bicaye ngaha hanyuma bagaca bakaba bavyumvise baca babasubirako nariri ku mutima hari ibintu byinshi bamuvugako donc bivuga yuko ari umuntu wa kera ari umuntu wubu ari muto ari abantu bataziri ku mutima wa ico yakora riri ku mutima yari umwamikazi w'Uburundi yari umukenyezi wa Mwambutsa akaba yari we yari mama nyina wa Rwagasore. Alors cette fois-ci uratanguye mu bitango ni règne sinzi alors ubu mwaka wose wibona he à la fin de ton règne l'impact ya uzo wakoze mu janye n'ivyo bifuza gushika ko wibona he inyuma y'umwaka. Alors inyuma ikintu ca mbere nkeneye kubona kujana projet yanje sinashoboye kwisigura neza urashobora gufata umwanya ukabisigura kugira mushoboye kumenya neza inyuma ya icyo nshaka kubona projet yanje ahanini igabuyemo kubiri iragabuyemo bwa mbere ni abana bato dukorana abana bato sinshatse kuvuga gusa abigeme ariko ndashaka kuvuga n'abahungu barakiriwe hanyuma muri iyo tranche d'âge novuga guhera de 5 à 15 pour pas dire 0 muri iyo tranche d'âge hazoba ukwigishwa kw'abantu kw'aba leader babayeho mu Burundi mugabo usi muri Afrique ico kintu turakibuze cyane gose turabuze gukura tumva mwana urashoboye mwana hari umuntu yakoze bino bintu hari umuntu yashitse kuri kino kintu urazi ko byose bibitse muri wewe ufite turabuze bajya abantu badutera intege tukira abana negetse kwivuga mvuga yuko nko ku bakobwa dukura tumva batubwira nti raba inzu neza kipanze raba salon tout ça abashitsi bashobora kuza umwanya wose kandi c'est très bien ni vyiza cyane ariko ukaca wumva indero umuhungu bamuha kenshi murampinyuza abari ngaha barakunda kubaha mudakoze muzotunga abana banyu n'umugore wanyu gute donc c'est quelque chose de très différent n'ibintu babiri umukobwa munavyumva quand même donc umuhungu bamukuza afise mentalité yuko utegerezwa kwiyumvira ukuntu umugore n'abana bazokura te obligé mugo umukobwa mugira nti menya gutunganya inzu umuhungu azozana donc urumva umenya gutunganya ivy'abandi ego mwacitse umwe c'est vrai mugabo biragoye yuko akurana mentalité yo kwiyumvira ubuzima bwiwe kwiyumvira mbaho gute nzoteza iki gute nzoteza imbere iki ufite nzokora gute jewe atari kuba dépendante y'umugabo canke y'abavyeyi. Donc imaginez un peu umukobwa nawe akuze afise iyo mentalité akandi kantu kongeye ko ukamenya apana ivyo nyene vyo gutunga urugo kubaka kwitungisha kugira iki ariko aussi ukaba ufise des références kandi zikomeye apana gusa mu Burundi ariko muri Afrique turakunze kwiga ku bantu bari hanze ba Napoleon amazina ni menshi cyane gose ariko abo muri Afrique ni bake il y a de grandes dames batwaye des prix Nobel hari abadame bakomeye cyane gose muri Afrique tutamenya tutigisha tukiri bato alors shaka yuko muri tranche d'âge abana kwanza ni novuga gute ni imbuto tuzoba twateyemo nziza kandi kubera ko nkuko bakunda kwivuga ego ugwaruka n'ubundi bwejo ugaruka nisi ejo ça c'est vrai mugabo yakivuze neza Miss Ngoma ni Burundi bw'uno munsi none tutabitayeho ubunyene tutabahaye iyo opportunité yo kumenya
abahari ivyo bakora kumenya ivyo bakwiye gukora bazobikora ryari bafise 20 ans bafise 15 ans non sérieusement ntibizokunda cette fois-ci muri sens pratique donc murifuza ko abantu basoma mu bitabo muzokrea espace baze gusoma canke muzobatumira abantu voilà alors muri sens pratique naho ni espace libre des enfants donc bisavuga yuko haba des divertissements abana ntushobora kubagumeza ku gitabo gusa ariko azoba ni nk'amacentre aho bazoba babayeho bavuga biyepanouissa kandi biga au même temps ntibazomenya yuko bariko bariga mugabo bazoronka ca kintu twebwe nuvuga tutaronse aba model bazokora bavuga nti ndashoboye nk'umukobwa akavuga nti ndashobora kwiga architecture ndashobora kwiga ikintu cose des métiers d'homme donc bazokura bavuga nti okay donc muri ama atelier nuvuga gucyonye hazobaho kubasomera ibitabo pasi bose bashaka kumenya gusoma à cet âge dubazo bari kubarigiraho no gusoma donc niveau kwishuri murumva yuko icitera imbere hakiri kare icikura hanyuma aussi no kuba kuza ubwenge ibintu bitandukanye kubigisha ivy'igihugu tusa du nkunda cyane gose projet ya dative donc birajana ikintu kijana education y'umwana kijana n'ikintu cyose amadomaine yose ni imbuto ikomeza tuko turatera mu bana dushaka kubona baduserukira hano hose hanyuma akabera niyo nindi tranche d'âge novuga de 15 à 25 niyo nafashe hanyuma iyo tranche d'âge azoba des espaces aho novuga platforms bazoshobora kuronka yo kuvugana n'aba leader bafise hano bari bakababaza apana ibi baza des discours tout ça préparé non kuganira kuvugishanya ukuri nti dufate nk'umu leader hari aba leader bafise umutima wo gufasha mugabo ataronka iyo platform ça c'est vrai mugabo aussi hariho n'abandi bana bariko barakura bashaka kumwegera ujya muntu mugabo simbona aho ndabihera simbona n'ukuntu nomwegera simbona inco namubarira kubera ko deja kutamubona kenshi biratuma ndamubonye ndagira shoke kwanza hanyuma muri uko kuganira bazomenya leur expérience donc des échecs des réussites amadefi bakuyemwo ikintu cose bakuyemwo ku buryo n'uwo mwigeme azoye karamubaza nti shaka kugira kino kintu na kino naratanguye bimeze ku unye mugabo la byarahagaze sinzi cabaye c'est là aho uwo mu leader azogenda ku intervenir akamubwira nti iyo nzira ufashe yari nziza kandi wiyumvire neza gose niyo naje bwambere niyo nafashe mugo iyo nzira ntishika canke iyo nzira persista irashika donc ni ibintu tudakunda kumva nukuri guhishije mu baturongoye batatubarira ibaze nk'ubakubwiye nti mwana wiyumvire neza mugabo change ainsi bizogenda neza de 1 wewe urumva yuko baye motive urumva yuko umuntu akubwiye nti yarahashitse kandi ariko arahabona arambwiye mbandanye canke arambwiye nkatishuku sava donc mu yandi majambo ni ico kintu cyuko habaho ikiganiro cyane hagati y'abantu kurambere abantu bafise reference kugira ngo bashobore gutera intege abo bakiri bato babarabire ko bashobore kubigirako bizogaruka ku myaka 25 gusa canke hariho indi tranche nabo muzoba muri ko muraviza kugira ko impact bon ntituzolimita antuka nta muntu azoba ari ku muryango uvuga nti afise imyaka ingahe ariko novuga yuko ariyo jewe nafashe ego alors cette fois-ci mu bijanye n'ivyo kumenyekanisha Burundi bivyo n'ivyo gutanga indero n'ugwaruka kugira umenye igihugu mugabo est-ce que umva hariho possibilité yo kwiyumvira ikintu cyo gukora cyo tuma abantu batari bazi Burundi ko bubaho canke batari babuzi neza bashaka kubona neza hariho icifuzo canke umugambi ikintu ufisa gukora kuri visibilité y'u Burundi kuri promotion y'igihugu est-ce que à part de jeunes abana mugomba kweduka est-ce que hariho ikintu wifuza gukora cyo tuma abantu bamenya neza u Burundi gusuma ko bwari busanzwe nibaza yuko de 1 sinoga ko ndi obligé mugabo ndabirimo muri no mwanya voilà yego muri no mwanya niyo responsabilité mfise nka Miss Burundi ni ryo shusho ntegereza kwerekana
hanyuma ukuntu vyerekanisha naho nibazi ko biri mu buryo bwinshi butandukanye hariho kwerekana évidemment c'est leader dufise tukerekana la beauté dufise mu Burundi ibintu byinshi bitandukanye sinovuga ngo iki n'iki mugabo nka Miss Burundi nibaza yuko ni responsabilité nubwo ufise umugambi umeze gute bigume gukurikirana gushika sinovuga yuko utanze couronne ariko bibandanye bikurikira kubera ko muri ico kiringo cose uba wamenya ibintu byinshi urahigira uramenya ibibanza byinshi bitandukanye byari twako turatera inkuru na Dative arambarira kuri yo île iri mu Burundi nako nambwira ko nshaka kubona île no kuyijako nakandi kana mubariye acambwira yuko ihari mu Burundi. I was shocked navyo ntari niteze navyo narinzi ntakijya kibazo mwamwajije iri bien iri séparé genre iri hagati mu kiya ego arambarira ego and navuga nti wow donc ni ibintu ubwanje ngenda ndiga menya Uburundi gusumba ndabumenye évidemment ko ndabukunda ikintu cyose ugiyemwo uyigamwo ukunda gukurikira uri ubije ko gikonda kandi ikintu ukunda uragikondesha abandi. Muri misi umaze kuri misi hari ahantu umaze gushika utaharushika uretse ko twakubonye sikarugeze umaze gushika kuvuga uti okay ibintu ahantu sanzi ko nohashitse mugabo kuba ndi misi gusa namaze kuhashika cyambere sinenzi ko je noshobora kuramutsa mutambukanye wanyecubero cy'igihugu cyacu Burundi ivyo ntavyo naye niteze ivyo muramaze kubonana ego no kwicarana wow okay donc usanga guma umuraba kandi utwenga uri ufite uravuga nti wow ndashaka gukorako donc uraba nyene iblu uravuga nti wow c'est beau en même temps uwo mwanya no kura uraba iblu ikacoboka finalement ndicaye na wow quelle grâce en fait rumigwa hama ikindi yavuze Bernice yavuze kuri représentante wa Banque mondiale seriously guys tutabishanye wowe wicaranye n'umuntu représente Banque mondiale mu Burundi fait uravuga nti ok kintu gifasha isi mondial non urumva nyene izina mondial kwanza izina ryonyene riradomina uvuga nicaranye nawe ariko arantera inkuru nta mugambi wamweretse nta mugambi wasabye ngo agufashe ko wari uronse iyo opportunité ari we canke ari première dame ego kuri première dame ego cyari kiganiro hoho kwari kuvugana mu rusangi aratwemera nk'umuvyeyi kudushigikira nivyo ariko arakora ubonye aremera no kudushigikira ku bandi ba candidate batashoboye kuronka ayo mahirwe yo kuba muri bane ba mbere hama kuri représentante wa Banque mondiale elle aussi twarashoboye kuganira kandi aravyemera avuga yuko tugiye kwiga hamwe ukuntu dushobora gukora gutanga ikintu ciza kandi gisohoka kigafasha Uburundi bwose. Alors, donc à passant office imyaka ingahe? Fils 19 ans. 19 ans. Wow, reka mukomera amashi. Oh yeah, c'est 20 ans. Hein? Fils 20 ans. Umaze kwiza 20 ans. Wabaye Miss Fils nabaye Miss Fils 19 hacha 7 jours chandonka 20 ans. 20 ans. Ego. Wow. Alors, cette fois-ci turangize mu kurangiza kino kiganiro nagomba cette fois-ci uhimpanuro aba jeune. Abantu bakiri bato, abantu bumva mengo baratinya kwiyumvira kazoza ko bashobora gushika kure, batinya kwibaza ibishoboka n'igiko bahanura nihe message ubaha? Message nobaha nibaza yuko ifatanya najye ma valeur nako ndavuga de 1 banza kwanza wikunde. Hama ukunde n'ivyiyumviro vyawe mu gukunda ivyiyumviro vyawe uzobona ko bishoboka mu kubona ko bishoboka naho uzovuga nti okay ndabona ko bishoboka donc ubwawe nyene rero apart kwikunda ubone ko ushoboye mu kubona ko ushoboye uzova muri yo no kwita zone de confort hama wa front ibintu byose ushobora kuba wocamwo muri uwo mugambi mwiza wageze mu kwikunda no mu gukunda ikintu cyose gisoka kiva muri wewe. Ego donc jeunesse yose kiratumviriza
ego umuyabaga wese ari hano canke akaratumviriza akaradukurikirana wikunde ukunde ikintu cose kiri muri wewe c'est vrai ufise ivyiyumviro vyiza cane gose peut-être urashobora kuba utaronka abantu benshi bayikubarira urashobora kuronka umuntu akubarira nti ico ciyumviro geze sico bon kirashobora kuba sinovuga ko kitari ico gusa ntikiri bien cadré sinovuga ko kitari ico kubera ko gusa kuciyumvira kandi ukana ko gishobora gutera imbere guteza imbere ikintu c'est quelque chose donc wiyumvira ikintu wavuye ahantu mu mutwe wilimita donc uronse uwo muntu akubwira nti non c'est pas correct bino kuriyumvira ese yabasiye kuvyameliora mugago me wiyumvira yuko ugumumenya yuko ugumusubiramo yuko ufise ivyiyumviro vyiza kandi bishobora guteza imbere igihugu cawe wewe ubwawe n'umuryango wawe kubafata ingingo nabo basabiki hama kubafata ingingo na vas-y fonce n'aie pas peur sincèrement ibintu ushobora kuba wocamwo novyita ni ivy'akanya gato mugago kanya gato kashobora kudetermina ibintu biri imbere yawe donc iyindi pa ugira ujemwo ibindi ubundi mwanya muri iyo decision wafashe ugire bisigura yuko vas-y fonce n'aie pas peur urashobora guhura n'ibintu byinshi bitandukanye persista iga kandi wige kandi hamusubiremo kandi mon cher ami uzoshika kure je te jure uzoshika kure reka dukoma amashi cyane tumushimira cette fois umvise ubutunzi buri muri aba bajene bose bacenga nibihe vyizigiro biguhaye nikihe gicapo biguha cakaduza ka kino gihugu je kazoza ndakabona kuzuyemo ivyizigiro vyinshi kuko mbona ubwa mbere na mbere ndarababa nkabona naje naho nakuze cyane mbwa ndabona ikintu kinini gitandukanye kubona ugwaruka gubu rushobora kuvuga uburyo butandukanye rushize amanga ni ikintu ciza cyane igene ca kabiri novuga noshima ndabona hariho ugufashanya cyane hagati y'ugwaruka gubu n'urundi gwaruka rw'imbere hari ukuntu usanga bazi baramenya ati naka nkuko sinzi ukuntu twage tusa turavyumva mwumvise nabari bari ngaha baguma baza baratanga kwa ma reference Dative yavuze Bernice yavuze Inde yavuze urumva hariho ico kintu c'ubwo bumwe yanatubwiye n'abandi dufata arabona nk'abamisi bandi bari bahari arazi neza ivyo bakora ndazi neza ko atsotinya kubikorako mbona mengo ubu ndamwingira mwo vyemezanya nanje uravye ugwaruka gubu solidarité ihari ukunda gufashanya ushima ko wundi agaragara aboneka kuratandukanye n'ivyari bihari mu misi yahera rero ico nohereza ko mvuga nti nkuko twagiye tuza turavyumva umwe wese abisaba ukwiwe nibaze yuko abakuze nabo bakwiye nukuri gukura amaboko mu mpuzu bakaza bakashigikira mu buryo butandukanye rugwaruka kandi ntibarinda kubashigikira muri vyinshi hariho icumwe ashobora gukora mu munsi umwe gusa hariho n'ivyo wundi ashobora kuvuga ati je ndakwihaye ukwezi kose uzonterefone umbaze ikintu ushaka natacuba umuhaye mugabo urumva neza yuko ari un cri iguma igaruka mu gwaruka gubu kuko ntidushaka yuko twusubira inyuma mu byo twabuze ibyo je nabuze sinshaka ko aba nabo babibura nibaza ko ico gituma turi ngaho murakoze reka so tubakomera amashi menshi gose ikibazo n'umwanya hariho amateleviziyo ariko aravyerekana kibiriraho bafise umwanya uri limité twagushobora kuba natuganira natangaye ingene sale yuzuye nta numwe yigeze haguruka kuva mu ntango vyukuri barabonekana yuko two turumva ibintu bifise akamaro kandi biko bifasha atari gusa ariko biko bifasha igihugu cose kandi niteka ridasanzwe kwa dufise abantu nk'aba baserukiye abandi kuko iyo umuntu arinze yidistenga akava mu mugwi w'abantu kanaka agashika ahandi hantu kure n'ikintu kidasanzwe kubw'ivyo rero nagomba ngo mfatire mboneho kano karyo
gusubira kubabwira cyane cyane ugwaruka n'abandi bose muri kumwe dukurikira vy'ukuri mu Burundi hari ibintu bishoboka umuntu ashobora gushika kure umuntu ashobora gushika ku ndoto ziwe ari mu Burundi ego ntibibuza kugenda hirya no hino mu makungu kiga ukagaruka ugateza imbere igihugu cawe hanyuma ugashobora gushika ku bintu vyiza mubonye mwumvise ibiyago vyashikirijwe baje kutuganiriza mwabonye baririmbyi badasanzwe badufise ngaha murabona yuko igihugu cacu gitunze dufise abantu bakarorero nibaza ko bamwe muzotanga kuza murahamagara kuvugana n'abajene nimuzonde kuza kurondera abantu b'iburaya murashaka guhera no kuba ari ngaha bakoze ibintu bitari bike nico gituma talk show imboneza izokwame bafasha igihe cose kugira ngo mubone abantu kumuri utaruzi ko babaho utaruzi ko ariko bakora ibintu bidasanzwe ushobore kubabona ubumvirize ubigireko kugira ngo bishoboye gufasha ubuzima bwawe ikindi nivyo nko mwavyumvise benshi ariko bagenda bivuga umunsi tuzabwira ivyo yizera ivyo uhagaze ko iyereko canke indoto yakazoza ufise mu buzima bwawe iyo ugenda udafise indoto yakazoza ugenda nk'utazi ariko araja nyene donc bw'ivyo rero ni vyiza kugira ico wemeye kugira igicapo cigomba gushika hanyuma nkuko bayivuze neza buti umuntu akubahuka gatera intambuko naho kumbure abagukikuja kubira ati ivyo ntibishoboka ivyo ntibikunda byoshikako wewe nta rugezo urashika gushobora gukora ibintu nk'ivyo bikubuze gushobora kwa avance nagomba mu kurangiza kino kiganiro kirimo Miss dufise hano kandi n'abantu badasanzwe mu bubahe mu baha agaciro kuko tukabaha agaciro tuzoca tubabona bakora ibintu vyiza batera n'imbere ejo neko ndazengana ahantu mbona abantu babuzuye mwamura iruhande y'imodoka cyangwa ko imodoka ndayiza ahantu ndabona ngambona cyambona amafoto ariko ari foto zamari muvuye mu biki hajya ari wewe tuvuye muri competition à Genise en herbe bajya bose baza kwifotoza kuri wewe hajya kwibarabara gushika aho turaho duca yego yari amashuri atandukanye aje gushigikira ababo yego uvyumva gute ivyo ntibikubuza oya kwanza biraryoshe vraiment kubona umuntu aje akubwira ndagukunda ndashaka ko dufata juste ifoto imwe urumigo bavuga nti oh c'est trop chou donc uri obligé yo kwemera kuko urabona à quel point aje akubwira kagukunda aje akubwira yuko akeneye kwifotozanya nawe akubwira nti urakomeye witwa gute neza kuva iminsi urasuye kuririmba muri kohari no cyangwa cyo bihebe byo ntusubire oya none musi naririmbye dimanche muri culte muri culte uririmba uri umurongozi uri muri baking ndi kuri baking okay ndi kuri baking teteo ari he tetero ngira yagiye sin mugabo ndi kuri baking mugabo ndacashaka nyene kumera nka dative hariya ushobora kuririmba na dative aririmba cyane gose neza okay reka nsabe abantu bose twatumiye baze hano imbere n'abaririmbyi muze twumve ko bazi no kuririmba reka turashaka kugira akaririmba imbere ko turangiza kino kiganiro dusubira gushimira abaje bose kudushigikira duhereye kuri abatumire dushimira BTV dushimira Humuriza TV dushimira La Maison dushigikiye mu kudufasha kugira ngo turonke chapo ciza dushimira abantu bose bitanga kugira ngo iyi programme Imboneza Talk Show ishoboye kugenda neza cyane cyane ubuntu agency isanzwe ifasha aba jeune bariko bara entrepreneur reka sabe abatumire bose muhagare hano abaririmbyi muze mwese ndagomba indirimbo kandi agomba ko n'aba Miss mwegere hafi mwegere hagati mushaka guma ngaho hafi ariko abaririmbyi mudufashe indirimbo mushaka kuririmba bose wavuze ngo urazi kuvuza piano uragerageza mu mwanya muto y'igisigaye reka muhe piano twumvije twumve ko ashaka kuvuza piano Miss mukomera amashi twumve mu bise gatoye twumve karibu ngaho ntaco gerageza naho vyonda gusa do re mi fa sol la si do ushaka kuza twumve izo n'ingabire zose tuba tutazi ko nawe bari do re mi fa sol la si do ntaco twumve gusa ko bijana twumve ko araho bihurira naho bitoba biri barinzi mwe muradutegura indirimbo cha turimba mu kanya
mongereze iyi piano tuyumve ko ari vya vrai atari oya juste rimbe vuze gusa cyo makumva gusa ko ari ikintu vuza kijanye nivya nakumvaga kugira nirege sindaba umupro cyane gose kugira nshoboye kuvuza indirimbo nyene bien atana kimwe kiho kiramfasha ariko ndashobora gusoma progression munyemereye nkakoresha progression byamfasha kibazo nuko tubwiye ni twari tuzi n'ivyo ari byo twe twakira kumva piano ivuga gusa wegerageze turindire twumviye gutya Ara tumukomera amashi ahaje nogerageza byo bari catastrophe okay. Hari indirimbo mugomba kumufasha You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, 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 tumukomera amashi menshi mubandanye turimbe turangiza twe dufata ifoto turi kumwe twese Ange yamaze kugenda karibu Miss hagati mukikuze namwe sinzi ko ari indirimbo mudufasha nyaruka hanyuma ndasaba mwese turangiza muve hasi tukoma amashi turyohewe kuri uyu mwanya ingene twateramye neza turaba n'aba Baba, asante kweli we ni
Oh, 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 Baba Asante. Kweli wewe ni Mungu. Hata ukikosa, 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 Sema asante. Kweli wewe ni Mungu. Na ukipata, 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 Sema asante. Kweli wewe ni Mungu. Hata ukikosa, 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 Sema asante. Kweli wewe ni Mungu. Na ukipata, 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 Sema asante. Kweli wewe ni Mungu. Muri wewe ndisatisfied. Muri wewe ndisatisfied. Reka tubakomera amashi menshi cyane. Mu gihe bariko barasubira mu bibanza byabo turangiza umwanya abandi bashobora kubandanya baririmba DNA Band. Mu gihe tuko turaherekeza abashitsi musuye mukomera amashi mwese babanye natwe. Ikiganiro nibaza ko cagize akamaro kuri benshi. Tuzashimira mwese tubifuriza umugoroba mwiza. Terame mubandanye kunezerwa tunezererwa icyo Imana yagize muri kino gihugu cyacu.